niko ndavuga ko ari kimwe canke bibiri rabe urashobora gusanga ari akantu bakoze kugira ngo bashobore kudusamaza twebwe abarundi cyangwa usange baramwishe yuko nabivuze bariko barondera icitwazo sivyo ubu bariko barakora ibiganiro bavuga ko nkuko nabivuze ko yari maneko mu Rwanda tutitaye ku vyo yagiye aracafuza igihugu cy'u Burundi rabe n'uwacu ahubwo baramuduha yazimiriye iwabo none kute bashobora gukoresha inotrike no nyamba baramwishe bashaka bavuge gute twebwe uburundi yaba dufise ububasha bwo kwinjira mu kindi gihugu tugatoraho umuntu dabesuwe dukeneye Kagame amaze kutugira amajanja incuro nyinshi kugira ngo ashobore kudutera twogenda mu Rwanda tugatora Kagame mu mutekano ntangere akisanga mu Kamenge kunzi y'ubunure urashobora gusanga ari ico nyene baramuciye umutwe urumva canke bakamutabira abana ko leta y'u Rwanda idafite ugaca usanga ariko baragira kugira ngo bazimye amatohoza ahubwo baraduha umuntu wacu igito gitabwa iwabo bro niba muzane turamuka birahindutse rabe ntari ino ari hehe mu Rwanda none nawe nigiki ufatira ko utwemeza yuko rabe atari mu Burundi. Hello bakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr Vibe uyu munsi ho yaja twambari Nikodi the Black. Msaza unapendeza leo. Asante sana. Uraberiwe. Merci beaucoup. Nambaye sinureka kuberwa. Yeah. Nambaye jezi y'igihugu cy'u Burundi. Umutima wiki wa Afrika. Namba mu rugamba. Iyi jezi sasa zimaze iminsi ko zirabonekana cyane na ubu n'abantu bazikeneye barashobora kuntaginga nkaziba izi nizo tuzoja mu kibuga twambaye tuzoja kurorera amace kuri ya stade twiyubakira mu nguvu zacu mu nguvu z'abarundi bose atanguvu za Chimamanda zirimwo atanguvu za Pacifique zirimwo atanifashanyo y'inoti ijana y'amarundi dukuye mu makuru tuzaturinjira twambaye izi arabaca bibaza ngo ni impuzu z'umugambwe oya izi ni impuzu z'inama hari abashobora kuvyibaza ivyo navyo kubera amabara amabara aya n'amabara y'igihugu cy'u Burundi hariho igera ry'akatsi kabisi n'itukura ariko hari abandi bantu bahora bagaruka kubera ikisende DFD ikoresha amabara y'igihugu cy'u Burundi none ikorera muri Kongo no mwashaka ikoresha ya Kongo kandi iri mu Burundi itigeza gukoresha amabara y'igihugu cy'u Burundi Koti yes amakomantere yabaye menshi amavideo yabaye menshi sinzi yuko nabivuze ati turafata umwanya tugasoma amakomantere ndetse tukarabira hamwe n'amavideo yagiye acicakanaho ego hari abantu bagiye bavuga yuko wubahutse umwana nkande nkawe bandanye amaze igihe gitoyi muri entertainment ukubahuka umuntu yitwa Kigingi umuntu ashobora gutegura agakoranya abantu batandukanye sivyo gusa amaze kuja no mu bindi bihugu gute ngo washoboye kubahuka Kigingi ukamuremeka inkoni shushe sinamuremetse inkoni shushe navuze ibintu navuze realite ushobora kubifata uko ushaka bivanye nawe uko uvyumva mu mutwe wawe ariko nshobora kukujajinga paske ntumbwire ngo Kigingi ngo naramwubahutse ngo n'umuntu akaze namwubaha ni grafere mugasigwa gasore kandi sindadaye ico kintu candika ahantu tukiraho nakuzanye kubw'amakuru atandukanye ariko umengo ntiwaramukije abakunzi ba Gatech. Okay, merci beaucoup kunyibutsa ndaramukije abakunzi ba Gatech TV aho muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyawe ciza cyo Burundi hari abari mu Rwanda hari abari muri Kongo Zambia South Africa Mozambique n'ahandi henshi muherereye mu mpande zine z'igizisi sibagiye bari i Burayi Asia Europe tubaye ikaze makino kiganiro tugiye kuyaga novuga ibintu bitari bike karataragasseseshwa rumuri merci. Yes, tukiraho ngomba tugire ko nk'umugi wiki ugisahira namakuru ubona nakuzaniye ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi y'umuntu bita Rabe nuko nyene nimba Rabe bantu benshi bamukurikirana n'ubu nyene ugiye kwandika kuri YouTube n'umurundi ariko bavuga ngo yari yihaye umwuga canke afise igikorwa co gusevya bamwe mu barongozi b'iki gihugu cy'u Burundi
so utarahogora je ndakunda kumvira ibintu kure cyane abantu benshi baca bibaza ngo Rabe ni muntu ki, uwo muntu ninde. Yes. Yashobora kumubabwira mu buryo bwiramvuye. Rabe n'umurundi mugabo arubatse afise n'abana. Numwe mu bigenjeje neza mu gutera amabuye abapolisi mu mwaka wa 2015 mu myigaragambyo ariko irabera i Bujumbura. Ariko tukirahize neza cyane. Bafite ivyemezo. Ego niyo mpamvu ndiko ndabikubwira, niyo mpamvu nahereye muri detail kugira nze kubabwira uwo Rabe wariwe. Ku makuru yiwe y'ukuri yitwa niyo kuri Diodoni. Sinzi ntaravukamwe sinashoboye kwitohoza mugabo nivyaba ngombwa nzoyibazanira. Navuze ko ari mumwe mu bigenjeje neza mu gutera amabuye abapolisi 2015 mu guhungabanya umutekano mu guhamagarira ugaruka cyane za Mutakura n'ahandi kuja mu mabarabara kwiyamiriza ngo manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza kahitiye ndazi abenshi barakazi rero yari ku mirongo y'imbere mu bahungabanya umutekano w'igihugu. Bigenze uko igihe bateye kudetira swata barateye kudeta babifatishemo na se wabo wo mu Rwanda, iyo kudetira irarata. Ibaye uvuze se wabo wo mu Rwanda ninde kandi ari umurundi? Reka sino muvuga mwizina ubu nzokwinda cyane kuvuga umuntu. Okay, birumvikana. Usanzwe arongoye leta y'u Rwanda. Cyo tumwita Dede. Je ndamwita Dede urumva. Rero bamaze gutumwa na se wabo wo mu Rwanda canke sokuru novuga yuko boss wabo baratugerageje gutegura kudetira rata. Sinzi ko vyibuka amatariki kino cyandana yababwira mugasi ngombwa. Imaze kurata uwo Rabe arabona yuko agumye mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba bibi cyane. Rabe yari mu bantu bategura kudeta. Yari mu bantu kuko ijya kudeta habanje gutangura manifestation kugira ngo bashobore gutera kudeta. Histoire ndende kumbure ni mwabishaka zoza ndayibabwire ngene vyari bimeze kuko nagngo ari rumeze sivyo. Acha ahungira mu gihugu ca Mozambique sivyo. Amaze guhungira muri Mozambique arabaye igihe benshi bazi ko yahungiye muri Zambia ariko nibiri true yarari muri Mozambique. Rero muri uyu mwaka wa 2024 niho yagira hoturu aza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yimukana n'umuryango wiwe wose. Amaze gushika mu gihugu cy'u Rwanda niho mwabonye aza arifatira cyane inzego z'u Burundi. Abo mukuru w'igihugu, inzego zose za leta muri gouvernement muri rusangi, avuga nabi abatuka acyoza u Burundi, azanamwe ibintu vy'amoko mu gihe abarundi tutagitwaza amazuru canke uburebure ataco twisunga kugira ngo dutware twibereye ku muvuduko w'iterambere. Aragerageza kubivuga cyane abicishije kuri ayo televiziyo yo mu gihugu cy'u Rwanda. Televiziyo yitwa Gasaro ndamukoreye publicité nuko vyabaye ngombwa ko ndabivuga. Abarundi benshi ndazi niho bamumenye n'amanyarwanda. Rero ati haheze imisi havugwa yuko iperereza ry'igihugu cy'u Burundi ryoba ryagiye mu Rwanda riramushimuta canke riramufata rimuzana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ashobore kubazwa bimwe mu vyo yavugiye ku mateleviziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko Rodrigue jewe ca nibaza nyamba inzego z'igihugu cy'u Burundi zishobora kwinjira mu Rwanda nkuko zinjira mu gikoni. Urumva u Rwanda rucunzwe n'abasiti cyangwa rucunzwe n'ababazamu baba bafise urureta rumwe rwarundi rw'abazamu nyene babatama babazamu nibo bacunze u Rwanda ku buryo abandi basirikare bo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda bakaza gutora abantu mu gihugu cy'iwanyu. Tukiraho kodi ivyo bintu vyaravuzwe sinzi ngira nto bifitiye icemeza. Ego biriko biravuga Jenny analyse yiwanje. None wumvuga yuko ari leta y'u Burundi rikira ari trick leta y'u Burundi rikira koresha kugira canke iperereza ry'u Burundi rikira koresha kugira ritera ubwoba bamwe bavuga bari mu Rwanda. Okay, ivyo bintu mu gutangura kuvugwa vyatavugwa mu Burundi canke mu Rwanda? Mu Rwanda. None wumva ivyo Burundi vyozamo gute? Natwe twumvirije mu bandi hama twe tugakora amana. Ariko namwe mwari nk'aba influencer bakunda kuvuga igihugu cacu muhora muvuga ati u Rwanda hari abantu ruhora rugerageza guhemba ego bo mu gihugu cacu. None iperereza naryo ntiryoshobora gukora ivyo bintu kuri barya abanyarwanda?
urashobora kumbwira rega iperereza y'igihugu rikorera mu gihugu ntirirenga imbibe z'igihugu none ugira umbwire gute iperereza ry'u Burundi nyamba ryaradoberera ryaja mu Rwanda riratora rabe burya ni rabe ryo barikeneye ryonyene ba Pacifique ibintu bamaze gukora nibo bazana barashobora yo kubivuga bakabivuga bacima manda uravye kuntu bavuga nabi leta yoba iperereza ry'igihugu rifise ubwo bubasha niryo ndeka batora none kubera ikitarabaza ni citwazo nta iperereza ryo mu ndi yagiye tora umuntu mu Rwanda bro ntaryo kabisa nta barundi bagiye gutora umuntu mu Rwanda ahubwo ni citwazo urashobora gusanga ujya mujama kuko abanyarwanda amazi imisi bakora ibiganiro bavuga yuko yo bari maneko w'u Burundi yo bagiye mu Rwanda Kagame niyo mpembo yiwa guhemba yo mukoreye neza aguhemba kuguca umutwe nta utabizi sivyo baravuga yuko ngo yo bayaje mu Rwanda ngo nkamaneko w'u Burundi urumva ikintu batanga kuvuga ngo ni maneko w'u Burundi mu Rwanda bro sivyo ariko baravuga ndabibona ku matitre atandukanye okay sivyo ariko baravuga mu Rwanda none nyamba ariko baravuga nkamaneko urashobora gusanga ari ico nyene baramuciye umutwe urumva canke bakamutabira abana ko leta y'u Rwanda idafite ugaca usanga ariko baragira kugira ngo bazimye amatohoza ahubwo baraduha umuntu wacu igito gitabwa iwabo bro niba muzane birahindutse rabe ntari ino ari hehe mu Rwanda ahubwo niba muzane bro bamuduha umuntu wacu kandi abanyarwanda bariko barivugira yuko rabe yoba yafashwe n'inzego z'umutekano w'u Burundi twebwe u Burundi yaba dufise ububasha bwo kwinjira mu kindi gihugu tugatoraho umuntu rabe suwe dukeneye Kagame amaze kutugira amajanja incuro nyinshi kugira ngo ashobore kudutera twogenda mu Rwanda tugatora Kagame mu mutekano ntangere akisanga mu Kamenge kunzu y'ubunure tukamubaza ivyifuzo vye ku cy'u Burundi nituja gutora rabe ivyo rero muze murabitahura ukuntu kugira ngo bacafuze inzego z'igihugu nyamba naho baramuciye umutwe kugira ngo bashobore kuzimanganya amasezerano mugabo ico batazi gito gitabwa iwabo tutitaye ku vyo yagiye aracafuze igihugu cy'u Burundi rabe n'uwacu ahubwo baramuduha yazimiriye iwabo none kute bashobora gukoresha inotrike no nyamba baramwishe bashaka bavuge gute aho iperereza y'ubundi ryo bari kirundi gwego abajama bitwa bakagenda bacima mana we bagwejwe bwejeri urumva abona abantu leta uzana kimya bakisanga bari mu Burundi bajya bakabarebe bazi ngene babwira ngo president bamuvuga nabi kazana ngaha mu Burundi bro urumva bakisanga he mu Kamenge kunzu y'ubunure twaza tukabatamika ubunure muga mukarika kuvuga yuko iperereza ry'ubundi ryo turira ibitoro vyabwo bagafata umwanya wabo bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagiye gutora umuntu nka rabe urya akoreshwa nk'umuboyi cyangwa nk'umuyaya twe kubera iki tuza guhiga imbwa ndaga twohiga shebuja urumva nta mpamvu yo guhiga imbwa reka twohiga shebuja kugira ngo dushobore kumubaza ivyo atuma izo mbwa ziwe zija konona ibintu bigiye bitandukanye rero mureke kwitiranya ibintu turabona kodi naho uri kurabiharira yuko ivyo baba bavuga abanyarwanda ko ari ivyo abanyarwanda baratanze feedback barerekana neza yuko rabe ari mu Burundi hariyo TV ryari namye ndaraba kamanze nkura marori kugira ngo ubimbwire ico kibazo ndumva umengo kirakomeye waruvuze bavuze yuko rabe ari we wenyene yoba yarizanye mu Burundi ariko ngo mu buryo nawe atazimo yikango yasanga ari mu Burundi yes hanyuma bagahatarisha n'inzego z'umutekano abajejwe iperereza ahavuga ati baratangaje ukuntu bashoboye gufata rabe bakamukura mu Rwanda akamuzana mu Burundi kandi ari we yizanye baranagishira none ivyo ndari we yizanye okay nyamba bo arakurikana ibiganiro rabe yakora urabona yuko rabe nyamba afise ubwenge bukora neza yuko ari kuva mu Rwanda kaza mu Burundi nivyo Eric aravuga ku Burundi niwe yavuga ko ikibuga c'indege cyafashwe urumva niwe yavuga yuko ikibuga c'indege cyafashwe n'inyeshamba za M23 kugira ngo agumure abarundi bagira ubwoba bahunge sivyo abikoresheje ziyambuga ngo rakamumenye zo mu Rwanda none umbwira ko rabe yoza mu Burundi gute yarotswe reka shaka kuba mufitini nta rabe ari mu Burundi ni keke bitwemeza abanyarwanda ego sevre barabivuga nibazane facteur yemeza yuko urya muhemu w'igihugu yo bari mu Burundi none nawe nigiki ufatira ko utwemeza yuko rabe atari mu Burundi fatiye kuvyo yavuze nuko tumuzi n'ivyo yashize yononye mu gihugu atasavye ikigongwe akavuga ati
ndazi ko muri abavyeyi ba president b'igihugu canje ciza c'u Burundi ndashaka kugaruka mu rugo ndasavye imbabazi ndicishije bugufi ibirenge ndabishize ku butaka n'amavi yose nimungirira ikigongo urumva kuko ishavu ry'umuvyeyi rirwa ntirirara siwe wenyene yoba asavye imbabazi aremererwa Satbi mu myamamazo ntiyarimo mwari mubizi ntiyacye asaba imbabazi aragaruka mu Burundi Satbi Karabasase ujya arimvye kirisese ujya muri manifestation yarimwo bro ari muba mbere niwe yanabatiza imodoka n'ibiki ndibuka ari indirimbo yanasohoye indirimbo arahungira no mu Rwanda aramara y'imisi mikambi y'imahama muga Satbi yaraje kwisubirako bro Satbi yaraje kwisubirako arasaba ikigonga avuga ati bavyeyi narakojeje natwawe n'ubuto narashutswe n'imyaka nimumbabarire Satbi ntiyacye yagaruka mu Burundi Mukombozi ntiyari bakoze manifestation ntiyahunze ntiyasabye imbabazo bari he Mukombozi ntiyahungiye mu Rwanda biranga aja mu Buganda ubuzima burakubita Mukombozi yadandaza ibirato yari umukoneseri w'ibirato bitigendana mu ntoki mu Buganda fise na fact ubuzima buranga mugaza gutahura neza yuko muhira ari muhira aza gutahura yuko igihugu giteye akagere kigutera urugere kandi rurerure ruteye n'ubwo Mukombozi yarasavye imbabazi ntaheruka kwitoza mu bashinga amateka tukiri muri abo bastari Rabe wenyene niwe yotuma atogirwa imbabazi rero ntaraguciramwo nta Rabe yaje mu Burundi ahubwo ni kimwe canke bibiri arashobora kuba agatego bagize kugira ngo basamaze abarundi nkuko bama babikoze igihe n'igihe urazi ko iyo bariko bategura operation idasanzwe bategura kugira iterabwoba mu bantu cyangwa mu kubasamaza ukaza wumva nyamba urane cyagiye bagira bafate Goma ngaho muri Kongo ntumvise ngo mukobwa ngo Emerine ngo yitengwa akadaje ngo hakahenikene urumva kwari kugira bagirere abantu babanze babenjije baje mu ivyo bintu urumva bukeye ukaza wumva ngo batinganye ngo bagize ngo ibi ngo bagize mariage urumva ngo basambaniye mu muhanda ubutirike bw'u Rwanda kugira ngo basamaze abantu no kubwira ibintu vyinshi bro no kubwira vyinshi trike bakore rero kumva ngo Rabe ngo ibiki nibiki ngo man bro aya na trick turayamenye ntari bagira kodi tukiri ku bastar ego uvuze ko Satbi yagiye muri manifestation neza cyane yaranahunze yongera agaruka profile he je nigeze kuraba video Satbi bavuga yuko wowe yagiye ari kubera ritoteza akana kayagiriwe yarigiriwe gute agacaca gutera amabuye y'abapolisi reka ntitubigaruka ko bijya vyaraheze reka tubireke ahabwo muzomutumire mu mubaze ati we kugira uje muri manifestation byari bikuje mu gute izo nguvu waruzikuye azoca bishura ego none mu ma video yabayeho wazana video Satbi ariko arasaba imbabazi ko yateye amabuye man si ngombwa imbabazi zisabire mu ruhame muga urashobora abantu ushobora kwitwa ati mfasha mwibi bintu si ngombwa vyose bibe public mugabo menye yuko yasavye imbabazi kugira ngo agaruke mu Burundi none Mukombozi ivyo yakoze kuririmba indirimbo zicoza leta warabonye ikete yandika ngo leta yo Burundi ngongira ikigongo hari ikete wabonye nuko rero bimeze mugabo imbabazi zo barazisaba kandi ni vyiza iyo ukojeje ukabona ko wakoze ikoze rero utu tuntu baza badusamaza niko ndavuga ko ari kimwe canke bibiri Rabe urashobora gusanga ari akantu bakoze kugira ngo bashobore kudusamaza twebwe abarundi cyangwa usange baramwishe yuko nabivuze bari ko barondera icitwazo sivyo ubu bari ko barakora ibiganiro bavuga ko nkuko nabivuze ko yari maneko mu Rwanda yari karagereza gukora igisirikare kiza gutera leta y'u Rwanda ivyo byose bashobora kuba ari ivyo bamuhoye bakamwica mugaca agomba gucafuza leta yacu leta mvyeyi ngo niwe yamunyuruje twebwe tugomba kunyuza ntitwonyuruza Rabe mu vyumve turafise abandi bakoze amakosa bakoze bitagenda neza twonyuruza yes Kodi ego naho uri kurabivuga ivyo bintu nawe ngo manda kwere ko tacemeza ofitiye ego ati gute none TV Rwanda canke TV National yoba yarabicishije ko ivyo bintu ko hari umuntu yoba yarazimiye ari mu gihugu cyawo yoba yarazimiye mu gihugu cyawo oya si ngombwa bice kuri TV Rwanda kuko ugerageje kuraba mu Rwanda hari ibinyamakuru bikomeye kurutana televiziyo y'igihugu none wocu uvuga yuko ngaha mu wundi RTN bariyo ikomeye nkeye hefa ni kubera ari ugira RTN bira kwikona kuruta ya Gatech TV
rero hari ibindi nyakuru genda urabe kuri Rwanda TV1 niyo deba bafise ya buri munsi genda urabe kuri kwa Scovia murabizi kari imvuzi sivyo Scovia niwo muntu akantu kamucika urumva genda urabe katariyo deba bafise ya buri munsi genda urabe hagiye ahora akorera kuri Gasaro News nta yindi deba bafise urumva sinovuga ama televiziyo y'Rwanda bivugako ni menshi cyane rero bariki kuduhuma amaso ego tuvuge ko babikora kugira bironderera ama content canke babikora kugira bahuma amaso aribo bamufise bajya iyo bakoze content sikuba kari content nyene narababwiye ko bajya babapay amafaranga sivyo bajya bararihwa amafaranga iyo content yabo urumva niyo bagira batere nk'ahantu nko muri Kongo cyangwa bagira akora ikintu kidasanzwe muri EAS ico kintu tangwa kuvyumva ku ma televiziyo yiwabo ajya ama televiziyo nyene ko ari ama televiziyo hari amaze kwegukira leta ihivyunguka urumva imaze kuba ivyunguka miyo misi rero niyo baca bakora inkuru imwe bose burya yakoze inkuru imumenye ko hari ikintu kidasanzwe rero twarabahinyuye ivyabo turabizi bareke kudutera iyasho merci beaucoup yes Kodi je nizere yuko ivyo siguye bariko barabitahura kandi twebwe turasesangura yes nta muntu tuza kwemeza ahubwo rero abadukurikirana iciza cyavyo baze duhurire muri commentaire commentaire ni kibanza ciza cyo guhanira mu ivyumviro kumbe ndashobora kwanda bisisango yuko hakaba ari undi muntu yobivuga ukunda aze rero muri commentaire kugira ngo dushobore kuyagira nyambo tukana nyambo vuga nabi mwese welcome kugira ngo dusobore kungurana ibitekerezo yes niko Dida Black twari kumwe mu kiganiro tuko turasesangura amakuru acana ko hano ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga cyane cyane amakuru y'uno Murundi Rabe bamwe bavuga ati yaranyurujwe n'u Burundi abandi bakavuga nkuko kwa Kodi ati n'u Rwanda rumubitsi kwamunyuruje Rwanda rwamunyuruje abandi bakavuga ati nabantu ariko bindorenderera ama content reka tubirindire igihe reka tubirindire kumbore abuze burundu nibabone baratwiciye ujya mu president bari kumena Havyarimana Juvenal babona birijanye Rabe we nubwo yari kigaba bazomuduha nizina ry'Imana bazomuduha ko ujya nawe n'ingovu ziwe zazikeneye mu gihe byo bari ivyo mu gihe baba baramwishe bazomudu twabahebeye ibintu byinshi abanyarwanda bameze nk'abantu babaherereza ino baguma bigenza akantu kose bazana gusomborotanya kugira batabiri baza kubwira abanyina wabo ngo manko nakarankubise Rwanda niko rumeze urutabiro cyaje kwa Amerika ngo barantabiye nk'urabona nk'ubu Rwanda ko rugeze gutera Burundi ngo dutera tukarumokora tukarutabira bishaguruka muri Amerika rugendo ngo papa barankubise kujya ku mwana uruzingo cyangwa umwana umuhererezi no ku Rwanda rero umeze rero turavyiteze nta kidasanzwe baje nuko nyene Rabe wacu batamuduhaye naho tuzobereka tuzobitwara ko so wa mbere azobanyuruje basi byo bari vyiza batubika ari bo bamufisi kandi agikomeye tugomba rero kwama turiko turaburira irengera abantu biwacu na Rabe arakenewe Rabe yaraciye ku mashuri arashobora kuba umwigisha ahantu akigisha abana bacu canke batoyi bacu rero ntibavuye ko twamubura uko nyene tukiri aho Kodi hari abantu babajije te makuru wowe none uyakura jewe iyo ikintu ukeneye kukimenya uragitohoza kugira ngo kimenye neza nanje ndagerageza cyane akenshi nivyo bintu mu mwanya muremure cyane kandi sindi umunyepolitike nta nubwo ndi umunyamoko ariko izi ni analize ziwanje kuko icatumye ntangura kubivuga benshi barakizi none umuntu yovyemera 100% canka umuntu abakekeranye niyo mpamvu hari ikibanza ciza ca commentaire ukekeranije utemeranje n'ivyo navuze ngo muri commentaire utanga umwihwezo wawe yes bakunzi ba Yagatech TV ni commentaire utanga umwihwezo ivyo vyavuzwe wavyumvise ivyo Kodi abagiriza abana bariya nanje nagerageje kugira dushobore gusesangura ibi nabiri kurangiza nko wabivuze kumbure hariho bibimba nshobora kuba navuze mu kiganiro ariko ntashaka yuko mu vyakira bivanye ko mu vyakira nabivanye na reaction nabivuganye kandi bisabini imbabazi kumbure murabe vyiza vyo bavyavuga mu kiganiro merci beaucoup reka ndangize mvuga ngo Kodi ndagushimiye kandi abashimiye cyane bakunzi ba Yagatech TV aho muri hose mubandanye mugira subscribe share n'ibindi bitandukanye bituma inkuru zacu zishika kuri aba nabariya merci turangize tuvuga ngo ciao ciao